Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro kaze mu mwanya wagenewe amakuru mu rurimi rw'ikirundi ayo nayo reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Ibiciro vyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu vyaduze akaba ari ingingo yashizwe habona n'umushikiranganje ajejwe ivyo kwiyunguruza. Iyo duzwa ry'igiciro rero rikurikiye igitoro ishyirahamwe Atrabu yunguruza abantu n'ibintu ribona ko ritatumye kiboneka ku mastation. Igipolisi cy'u Burundi cerekanye kuri uyu wa gatatu abantu batatu bagirizwa ubwicanyi bw'umuntu yatowe ikiziga mu kabande ka Vyegwa mu ntara ya Ngozi hakaba hari kwigenekerezo rya 4 Ruhuhuma umwaka wa 2022 murabikurikira mu idonido ryano makuru kazi. Kaze mwidonido ryano makuru duhera mu gisata cy'umutekano. Igipolisi cy'u Burundi cerekanye kuri uyu wa gatatu abantu batatu bagirizwa ubwicanyi bw'umuntu yatowe ikiziga mu kabande ka Vyegwa mu ntara ya Ngozi hakaba hari kwigenekerezo rya 4 Ruhuhuma umwaka wa 2022. Pierre Nkurikiye havugira ubushikiranganje bw'umutekano amenyesha ko idosiye yabo bantu batatu izociza mu butungane. Tumukurikire. Igenekerezo rya 5 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2022 hariya mu kabande ka Vyegwa mu mwonga bita Nkaka hariho ikiziga catowe muri uwo mwonga. Inyuma y'ivyo hace hakorwa amatohoza yimbitse. Ivyavuye rero muri ayo matohoza uno munsi mwijoro ry'igendekerezo rya 4 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2022 uwitwa Sabimana Bernard Batazira Petit asanzwe yahora akora ku hoteli y'Ingozi nyene bita Winners yaranyurujwe. Bamaze kumunyuruza bavuye bamujana mu nzu baramukubita gushikaho baza kumuniga bakoresheje umugozi arapfa. Hanyuma amaze gupfa bahavuye bahamagara umuntu asanzwe afise ipiki kugira ngo aze kubafasha gutora ikiziga. Muri iryo joro nyene baca bamuhamagara acaraza baca bashirako ca kiziga baca baragitwara. Imbere haje uwanyonga ipikipiki bagifuse no mu maso n'ikoti uwo muhisi yari yambaye igihe yari akiri muzima. Ubu rero aba bene gukora ububisha murabona ko dosiye yayo yarangiye ikirungi kigubutungane ze buheze bakubite intahe mu gahanga maze bishure ububisha butagira izina bagiriye uyu muntu. Tubandanye nano makuru mu gisata cyo kwiyunguruza. Ibiciro vyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu vyadugijwe guhera kuri uyu wa gatatu. Umushikiranganje hajejwe ivyo kwiyunguruza yashikirije iyo ngingo asaba abajejwe intwaro n'abajejwe uruja n'uruza gufasha kubahiriza ivyo biciro. Tumukurikire. Mu gisagara ca Bujumbura igiciro cyo kwiyunguruza na bus gishinzwe ku mafaranga 550. Ku makartier yo ku mpera y'igisagara igiciro cyo kwiyunguruza gishinzwe uko gukurikira: Centre Ville Mirango Rond-Point amafaranga 600, Centre Ville Buterere amafaranga 700, Centre Ville Charama amafaranga 700, Centre Ville Kiriri amafaranga 650, Centre Ville Ruziba amafaranga 900, Centre Ville Maramvya amafaranga 1000, Centre Ville Kamesa amafaranga 750, Centre Ville Rubirizi amafaranga 950, Centre Ville kwa Busigo amafaranga 1000, Centre Ville Gatumba amafaranga 1000. Ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu bishinzwe uko gukurikira: Bujumbura Gitega amafaranga 8,000, Bujumbura Bubanza amafaranga 4,000, Bujumbura Buganda
amafaranga ibihumbi 4, Bujumbura Bugarama amafaranga ibihumbi 3,500, Bujumbura Bukeye amafaranga ibihumbi 5, Bujumbura Bururi amafaranga ibihumbi 8, Bujumbura Cankuzo amafaranga ibihumbi 16, Bujumbura Gihanga amafaranga ibihumbi 3, Bujumbura Kayanza amafaranga ibihumbi 8, Bujumbura Makamba amafaranga ibihumbi 12,500, Bujumbura Matana amafaranga ibihumbi 8, Bujumbura Muyinga amafaranga ibihumbi 13,500, Bujumbura Muzinda amafaranga ibihumbi 2, Bujumbura Mwaro amafaranga ibihumbi 6,500, Bujumbura Ngozi amafaranga ibihumbi 9,500, Bujumbura Nyanzarake amafaranga ibihumbi 9,500, Bujumbura Rumonge amafaranga ibihumbi 6, Bujumbura Rutana amafaranga ibihumbi 11, Bujumbura Ruyigi amafaranga ibihumbi 14. Irishigwa ry'ibiciro rigiye mu ngiro guhera irigenekerezo hasinyiwe ko rino tangazo. Abunguruza abantu n'ibintu barahamagariwe gushikana abiyunguruza mu bituro bisanzwe bizwi. Abajejwe intwaro hamwe n'ibisata byo kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara basabwe kudufasha mu yubahirizwa y'ibi biciro bishinzwe. Turabandanya nano makuru ishyirahamwe Atrabu ryunguruza abantu n'ibintu ribona ko ibitoro bitaraboneka ku masitasiyo nubwo vyadugijwe igiciro. Charles Ntirampeba umunyamabanga mukuru muri iryo shyirahamwe abona ko leta ikwiye kwitarana n'abakizana kugira ico kibazo gitoregwe inyishu. Bubaye ubugira kabiri igitoro kiduga mu kiringo kitarenze amezi 3 canke 2, ariko nkuko mubibona n'ubundi turacatonze niyo miduga yose imaze ico gitonze n'ubu. Ico gihe rero ingaruka ku usanzwe akora aka kazi ni nyinshi cyane. Urabona nakazi k'urudandaza aho usanga abasanzwe bakora umwuga benshi baba bafise n'amadeni mu mabanki. Ubu rero harageze yuko bamwe n'abandi batagishoboye no kuriha amadeni bafashe, mbere no kugira bijya bita entretien gusuzumisha imodoka kuzikoresha biba bitagishoboka bivanye nuko mu by'ukuri imiduga itwara abantu n'ibintu itari kirakora. Imodokari koze iminsi nyinshi mu ndwi idashobora kurenza iminsi 3. Hisunzwe ukuntu ibi bitoro bigenda biraduga mbere no kuboneka ntibiboneke, twe twagomba gusaba leta y'u Burundi yuko bokora uko bashoboye kugira ngo ibitoro biboneke, kuko ni bimwe mu bituma abunguruza abantu bashobora kubandanya akazi. Byoba byiza ari uko biyumviriye bakaba barahagaritse ziriya mpapuro zibizo muri meri ziba n'izindi zo muri oberi n'ahandi, kugira ngo tureke kubandanya duhomba cyane, kuko abasanzwe bakorera muri iki gisata muri uno mwanya navuga yuko iribura ridasanzwe ry'ibitoro ryadukoze ko ku rugero ruri hejuru cyane. Turabandanya nano makuru muri ico gisata nyene cyo kwiyunguruza ugutonda kwishure ku banyeshure biyunguruza n'amabisi mu gisagara ca Bujumbura ngo ntivyoroshe. Ku gituro kiri muri zone ya Kamenge aho bagenzi bacu baciye kuri uyu wa gatatu, abavyeyi bavuga ko abana bacegwa kenshi bagasaba abarongoye amashure kutabakarira. Ni nkuru tubaza Nicole Nirinahazwe. Gushika kw'ishure ku mwanya nico kintu nyamukuru kirarishinga abanyeshure babuze nyene biyunguruza ku gituro c'amabus kiri ruhande y'ishure gishengero Panecote riri mu Kamenge. Inyuma y'amasaha n'amasaha barindiriye amabus, bamwe muri bo bakaba bashitse ku mashure biga ko bacerewe, mu gihe bamwe barindira ikigongwe kugira bemererwe kwinjira, abandi bo bahisemwo guca mu nzira zitamenyerewe nk'uno munyeshure. Kubw'uyu muvyeyi nawe nyene arindiriye ku gitoro c'amabus gucerwa kw'ishure muri bino bihe vy'ikena ry'igitoro, abo banyeshure ntibari bakwiye kubihanirwa. Ibura ry'igitoro si abanyeshure baritumye, bishitse rero umunyeshure agacerwa, nibaza ko hari hakwiye kubaho ukorosha ibihano kugira bagerageze gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe. Amwe mu mashuri akaba amaze guhindura amasaha y'ivyigwa
mu ntumbero yo korohereza ababa kure nk'uko Nkingurutse Laurent arongoye ishure rikuru ryitiriwe ikiyaga Tanganyika avyemeza. Ubu abanyeshure twebwe bari basanze bagira ico bita etide matinale kujya kuzinduka bariga bivanye n'ibi bihe turimwo aho usanga benshi bava kure y'ishure twaciye dufata yuko bahora bashika 12:30 bagashika isaha imwe n'iminota 10 kuvuga twongeye ko iminota 40 twarabwanye n'abigisha bahora batanga tujya tubazo ku isaha ya mbere ko bo bangira gato bakadutanga guhera ku isaha ya kabiri. Umuyobozi w'ishure ahamagarira abari mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimwo kwiyunguruza korohereza abanyeshure, yongera asaba abarezi kudahana cane abanyeshure bacegwa bivuye kwikena ry'igitoro. Mu gisata cyo kumenyesha amakuru kwiyaka uburenganzira bwo kuvuga inkuru hamwe n'ubushakashatsi budakwiye biri mu bituma umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi utakaza akanovera. N'umwihwezo w'umumenyesha amakuru wa kera Nkuruziza Nestor umukurambere muri uwo mwuga akaba yabishikirije kuri uyu wa kabiri igihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, ariko nubwo biruko avuga ko hariko ibiriko birahinduka. Avye nk'amakuru ntumviriza zaciye umwaka umwe gusa nayo numva ubu ndumva ko harakahindutse. Hari abantu kumbure baronse inyigisho mu minsi heze bashoboye gukora byiza gusumba uko bahora bakora kandi birumvikana. Ubu turumva yuko amenyesha amakuru bagenda kurondera inkuru mu gihugu cyose. Ico novuga yuko kumbure cagabanutse n'igiki n'ukwiyaka uburenganzira bwo kuvuga amakuru, ico bita l'autocensure. Ubu kirakwiye henshi ugasanga umuntu aribuza no kuvuga inkuru kandi itari inkuru iteye ubwoba. Ikindi cya kabiri novuga ko kiriho kitaryoshe ningene amakuru menga tuvuze amakuru yo gatumbi wacu canke ngaha mu makartier menga twahejeje. Bwa Burundi si zinga. Twateza kumva nk'ibiriko bira muri Ukraine mu Rusiya ntavyo wumva. Tuze kumva muri Afrika ibintu biko bigenda gute ntavyo twumva. Ubu nta bikihari. Ica gatatu nico bita kugira amakuru yimbitse. Ubugiye kuraba ninda za gusigura ati mbega bavuze nka East African Community yavuye hehe kuja kuraba uti mbega ko nkuko agiyemwo umwe windwi yitwa RDC nibiki bisabwa nk'ivyo ntituvyumva mugabo ugize nkayo makuru bateza kushitwereka uti mbega nibiki basabwa kugira ngo bashobore kwinjira nibiki canke uyu munsi duteye hehe East African Community naho tuko turavuga mbene kubera iki East African Community tutugiye kuraba byo barimwo turabona inoti basangiye. Nk'ivyo ni ibintu umuntu hazara arigisha kubera tuma n'abategetsi bumva ati erega bariko baradukebura. Iyo nico bita approfondissement de l'information. Hanyuma nico bita analyse. Gushobora gusigurira umuntu akumva ati mbega nkuko babagiye hamwe babaye miliyoni zingahe. Hagiyemo miliyoni hafi jana z'abakongomane ku Burundi bisigura iki? Urabona ni ibintu ubona ugasanga kenshi nituriko turavyiyumvira. Umumenyesha amakuru ateza kuraba ahaba ahatuye igihugu arimwo hanyuma karabati mbega ingorane zihari nizihe twozikora gute kenshi rero birabura. Mu kurangiza ano makuru abagwiza tunga b'abarundi bahamagarirwa gushigikira abagiye gutahukana ihiganwa ry'umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge Miss Burundi. Bivugwa n'ujeje kumenyesha amakuru mushirahamwe ritunganya iryo higanwa. Dacia Munezero abishikirije mu gihe hasigaye iminsi 2 kugira iryo higanwa rirangire. Kubwiwe abari muri iryo higanwa bafise imigambi myiza. Guhugurwa kugira abashobore gutahura no gutahuza imigambi yabo nico cahuje muri ino ndu ya nyuma y'ihiganwa abariko bahiganirwa ikamba rya Miss Burundi mu hoteli Hoka Golf. Ujejwe kumenyesha amakuru mu mugwi uri gutegura iryo higanwa amenyesha ko ivyo bizofasha abariko barahiganwa gushira mu ngiro imigambi yabo. Indwi ya nyuma rero biga kuva mu gitondo gushika ku mugoroba ibintu bitandukanye barafise uwo mwanya ukwiye urenze ajya amasaha 3 bahora biga indi misi. Agasaba abagwitsatunga gushigikira iyo migambi. Hanyuma muri abo batotogwa ku munsi wa gatanu uzoba ariko arakora neza yabizemo ishaka byabonetse azoronka agasunuzo bwa ati frais d'encouragement y'amahera umuriyoni. Donc rero uyu mwaka twarose ubwo buryo wo kuzogira ntunzeye suivi plus poussé y'ibikorwa byo kwarakora kugira tugati wewe ufite intambwe nyizi ese n'uburyo
eske niki uri kwakora neza cyatugufashe ukore neza gusumba rero abarundi gushigikira ababigeme n'abatazotogwa muri abo batatu canke bane ariko basanzwe bafite imigambi myiza amashirahamwe c'abagwiza tunga baze kumviriza iyo migambi y'ababigeme yoba bo bafata mu mugongo. Iryo higanwa rya Miss Burundi rikaba riteguwe kuri uno wa gatanu itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu mu kigo c'imyuga mu Kigobe. No kuri iyo nkuru rero twateguriwe na mugenzi wacu Sheira Irambona cyo turangiriza ko hano makuru twari twabateguriye reka nshimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya no kuyatosora ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.